Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndasubire kuguha kaze nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ukaba uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndazigushikiriza mu izina rya Transworld Radio mu Burundi. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe ibitangaza Yesu yagiye akora ari kumwe n'abigishwa biwe. Twarabonye uko abanyabwenge b'ivyanditswe bavyakira bivanye n'igihe bibereyeko, kuko hari vyakozwe kw'isabato. Twibukanye ko hari kw'isabato igihe abigishwa bari kumwe na Yesu baca mu ngano barazimyoza, maze barayivungera izo barya kuko bari bashonje. Twarabibonye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 6 uhereye ku murongo wa 1 kugeza kwa 5. Abafarisayo babibonye baciye bidodombera abo bigishwa ba Yesu Kristo, kuko bagira bati noneho karabaye kuko muriko murasoroma ku munsi w'isabato. Ariko twarabonye yuko abo bariko barihenda, kuko abigishwa bakurikije uko ijambo ry'Imana rivuga, nk'uko twabibonye mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igihimba ca 23 murongo wa 24 n'uwa 25. Aho haremerera umuntu ageze mu murima gushobora gusoroma utwariraho nyene. Ico atashobora gukora kwari ugutekera canke gushiramo umuhoro. Twarabonye kandi iyi nkuru yaho Yesu yakijije kw'isabato nyene waranyunyutse ukuboko. Uwo muntu yaranyunyutse ukuboko bamuhagaritse hagati mu ishengero ry'abantu imbere ya Yesu. Yesu we yabibonyemo akaryo ko kwigisha. Iryo shengero ryari rimaze kumenya ko Yesu ari nyene ububasha kandi ko ari nyene imbabazi. Aho rero bari biteze igitangaza agira akore. Abasi biwe bobo bari bamurosa akabero, bagira bati turabe ico agira akore, tumutegeraho, tumufate, tumwice. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo hoho havuga yuko ako kanya nyene baciye batangura kuja inama y'ingene bomwica. Ariko uwo mwanya abo ntibabishoboye, kuko igihe ca Yesu co gupfa kitari bwagere. Mu mirongo yakurikiye twarabonye uko Yesu yatoye intumwa 12 akazicagura mu bigishwa biwe, inyuma yuko yari yakesheje ijoro ariko arasenga. Muri abo turabonamwo umwe yabaye umuguranyi, uwundi nawe harageze igihe aramwihakana, ariko mu nyuma yahavuye yicuza arihana. Twasozereye ikigwa cacu turabira hamwe amajambo Yesu yigishirije ku musozi, aho yayasozereye yerekana ko ari we mushinge w'ukuri wo kubakako, nk'uko twabisomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 6 murongo wa 47 kugeza kwa 49. Iyo mirongo ivuga ngo umuntu wese aza hondi akumva amajambo yanje akayakora, ndabereka uko asa n'umuntu yubaka inzu yimvye hasi cyane, akubaka umushinge ku rutare, maze umugezi wuzuye usurira kuri iyo nzu, ntiwashobora kuyinyiganyiza kuko yubatse neza. Ariko uwumva ntabikore asa n'umuntu yubatse inzu kw'ivu atimvye umushinge, maze umugezi uyisurirako ikirasenyuka, uguhomboka kw'iyo nzu kwabaye ugukomeye. Ubu munsi rero turongera turabe ibitangaza bibiri Yesu yakoze, maze twumve n'ingene yashingiye intahe Yohana Umubatizi. Ibyo tuza kubiraba twishimikije igihimba c'indwi co mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka.
Iki gihimba cugururwa n'igitangaza Yesu yakoze mu gukiza umushumba w'umugabisha w'abasoda, arahembura umwana w'umugore w'umupfakazi w'i Nayini. Muganga Luka niwe wenyene yanditse iyo nkuru yo guhemburwa, kuzurwa k'umwana w'umugore w'umupfakazi w'i Nayini, ndetse ni nawe yanditse inkuru yo guhembuka k'umukobwa wa Yayiro dusanga mu butumwa bwiza yanditse mu gihimba c'8 duhereye ku murongo wa 54 kugeza kwa 55. Muri iki gihimba dusangamwo umwe mu migani 18 Luka yanditse. Ni muri iki gihimba nyene c'indwi tubona Yesu agendera umwe mu bafarisayo, maze akiriwe umugore akogesha ibirenge vyiwe amavuta. Reka rero dutangurire kuri iyo nkuru y'uwo mugabisha w'abasoda nk'uko tuyisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba c'indwi duhereye ku murongo wa 1 tukageza ku w'10. Iyo mirongo nayo iravuga ngo, Yesu ahejeje kubwira ishengero ayo majambo yose, aje Kaperinaumu. Hari y'intwazangabo y'abasoda 100, umushumba wiwe akunda cane yaragwaye ari kumvira. Yumvise inkuru ya Yesu, imutumako abashingantahe b'Abayuda ngo aze gukiza umushumba wiwe. Nabo bashitse aho Yesu ari, baramwinginga cane bati, birabereye kumugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu n'isinagogi yacu niwe yayitwubakiye. Yesu ajana nabo. Ashitse hafi y'inzu, ya ntwazangabo imutumako abagenzi biwe iti, Mwami, nturinde kwigora, kuko bitambereye ko winjira mu nzu yanje. Nico catumye niyumvira ko bitambereye ko noza aho uri, ariko vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, fise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe ntigenda, aragenda, n'uwundi nti ngwino akaza, nabarira umushumba wanje ntikora iki akagikora. Yesu yumvise ivyo aramutangarira, ahindukirira ishengero rimukurikiye ati, ndababwire, sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Abatumwe basubiye mu nzu, basanga wa mushumba akomeye. Iyo ntwazangabo yari Umuroma, kandi yagaba abasoda 100. Yari afise ukwizera kandi yarakunda Abayuda. Ivyo yari yaravyerekanishije kububakira isinagogi i Kaperinaumu. Yararaba ukuntu abo atwara bamwumvira, akamenya ko Yesu nawe amurusha ububasha, ata kintu yovuga ntikibe. Niho yaca yibwira ati, naho wovuga ijambo gusa, ndazi ko indwara y'umushumba wanje yoca izimangana. Yesu yaratangajwe n'ukwizera k'uwo muntu. Mbega murazi ko ijambo ry'Imana rivuga yuko hari ibintu bibiri bikuru bikuru vyatangaje Yesu. Ica mbere ni ukwizera kw'Abisirayeli, ica kabiri ni ukwizera k'uwo mugabisha umunyamahanga. Natwe twari dukwiye gukomera mu kwizera, Imana nayo ikaba yiteguye kudukoresha ibitangaza. Ikindi gitangaza twoganirako ni ukuntu Yesu yazuye umwana w'umupfakazi, nk'uko tubisoma ku murongo wa 11 kugeza kwa 16 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba c'indwi. Havuga ngo, haheze igihe gitoya aja mu gisagara citwa Nayini. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara, haseruka abajanye umuvyimba kuwuhamba, yari kinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye, amutera akagongwe, aramubarira ati, ntacurira. Yigira hafi y'inderuzo, ayikorako. Abari bayikoreye barahagarara. Aravuga ati, muhungu, ndakubariye ntivyuka. Uwari yapfuye aravyuka, aricara, atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Bose bategwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati, uwuvugishwa n'Imana hambaye aserutse muri twebwe, kandi Imana igendeye abantu bayo. Iki ni igitangaza cyo gusubiza ubuzima umuntu.
nta bandi banditse ubutumwa nk'ubu muganga Luka yanditse. Abo Yesu yasubije ubuzima bose basubiye kuba bazima, bagumana imibiri yabo ya kera. Yesu wenyene gusa niwe yazutse ava mu bapfuye, akazukana umubiri w'ubwiza butangaje, ubwiza budasanzwe. Ngo niho mbere yabereye utanguriye abazozuka hanyuma yiwe mu gihe kizoza, aho azozira gutwara ishengero abazoba bakiriho bizeye n'abapfiriye muri we bose bazohindurwa bagira imibiri mishasha y'ubwiza bwiwe, babone kumuhamvya babane nawe ubutagitandukana. Twasomye yuko mu gukiza uwo muhungu Yesu yaravye nyina yari amufise ari umwe kandi ari umupfakazi, maze amutera akagongwe. Ico gihe Yesu yaregereye ya nderuzo bari batwayemwo uwo musore yapfuye, aramubwira ati vyuka. Kandi abo Yesu yasubije ubuzima bose yarabegera akababwira. Kandi no mu gihe cyo gutwara ishengero ngo tuzokumva ijwi ryiwe, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga mw'ikete Pawulo yandikiye ab'Itesalonike rya mbere igihimba ca 4 umurongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Ijwi ryiwe rizoba ari nk'iry'umumarayika mukuru n'iry'inzamba y'Imana. Iryo jwi ryiwe niryo rizohamagara abiwe bari barasinziririye mu rupfu, maze bazoca bazuka. Uzoba uhiriwe nshuti yanje, mbere uzoba ugiriwe ubuntu hamwe woba uri mu bazokumva ijwi rya Yesu ukamusanganira. Turumvise ibitari bike bijanye n'uwo muhungu yasubijwe ubuzima akuwe mu bapfuye. Tugomba tubandanye ku mirongo ikurikira, umurongo wa 19 n'uwa 20, turaba ingene Yesu yashingiye intahe Yohana umubatizi. Haratubwira ngo Yohana ahamagara babiri mu bigishwa biwe, abatuma ku mwami Yesu ngo bamubaze ko ari wa wundi akwiye kuza canke ko bitega uwundi. Abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati, Yohana umubatizi yakudutumyeko ngo tukubaze kuri wa wundi canke ko twitega uwundi. Yohana umubatizi aha yari yatowe n'Imana ngo abwire abantu ubutumwa imuhaye. Iteka ryiwe ryari muri ubwo butumwa, ntiryari muri wa mwambaro wiwe udasanzwe. Iyo tugarutse rero ku mwambaro wa Yohana, twokwibuka ko twabonye ko Yohana umubatizi yambara ubwoya bw'ingamiya akabukenyeza umugozi. Natwe uyu munsi ntitwihende ngo twokwerekana ubukristo bwacu mu myambaro canke mu gukubita inkoro hasi. Ubukristo butangurira mu guhindurwa n'ijambo ry'Imana tukavuka ubwa kabiri. Hari umwana w'umukobwa yigeze kwitegereza umukozi w'Imana, maze aramubaza ati, ukora iki? Aramwishura ati, ndi umukozi w'Imana. Uwo mwana byabonetse ko atangaye, hanyuma nawe aramubaza ati, mbega wagira ngo noba meze gute kugira ngo ubone ko ndi umukozi w'Imana? Nyamukobwa aramwishura ati, kugira ngo ubure umukozi w'Imana utegerezwa kuba umuntu mwiza, abana neza n'ababanyi, adacira abandi imanza canke ngo abavugavuge, kandi ukagira imigenderanire myiza n'abandi, mukayaga, ukirinda kwama unumye. Acarabandanya aramubwira ibindi vyinshi umuntu ategerezwa kuba kwije kugira ngo abe ari umukozi w'Imana. Nuko wa mukozi w'Imana aramubwira ati, wibaza ko ubukristo ari ibintu ukora bikabonwa n'abantu? Nyamwigeme aramubwira ati, egome cane.
ubukristo bubonekera mu ngeso. Ariko nyamukozi w'Imana aramubwira ati ahubwo ubukristo ni imigenderanire umuntu agirana na Yesu Kristo. Biruta cyane kwambara impuzu abanyedini bambara. Kuba umukristo utegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Kuba umukristo bisobanura kubona akarorero muri Kristo Yesu. Aca musomera ijambo ryanditswe mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto igihimba ca 5 umurongo wa 17 havuga ngo, nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari caremwe gishasha, ibya kera biba bihise, byose biba bicitse bishasha. Yohana umubatizi nawe yabaye uwanyuma mu bavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera, ariko turabona ko yaciye ajabukiranya agakora mu gihe c'isezerano rishasha. Yohana umubatizi agereranywa n'abavugishwa bavugwa cyane muri Bibiliya nka Samweli, Eliya, Yesaya hamwe na Yeremiya. Yesu yarabwiye abo mu gihe ciwe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 23 uhereye ku murongo wa 29 kugeza kwa 31 ati, muzobona ibaramwe bw'abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya kuko mwubakira imva z'abavugishwa n'Imana, mugashariza ivyibutso by'abagororotsi, mukavuga muti iyo tuba twariho muri ico gihe ca basogokuruza ntitwari gufatanya nabo kuvisha amaraso y'abavugishwa n'Imana. Uko niko mwiyagiriza ko muri abana babishe abavugishwa n'Imana. Abo bantu bariyerekanye ko barazwe kameremere ka basekuruza, kuko muri ico gihe ca Yesu Yohana yarabohewe mu ibohero kugira ngo areke kubandanya kwigisha, kandi yari yiteguriye kwicwa. Igihe Yohana yari mu ibohero niho yagira ugukekeranya agatuma abantu kubaza Yesu ko ari we Mesiya yarakwiye kuza. Erega Yohana we akivuga yuko ari karategura inzira y'uzobatiza muri mpwemu yera no mu muriro, yagira ngo Yesu Kristo azoshika ashinga ubwami bwiwe bw'agakura bukomotse mu ijuru. Yohana yabonye ko ubwo bwami budaciye bushingwa ubwo nyene, niho yagira ugukekeranya ati ngira ngo bwoba buzoshingwa n'uwundi. Ibi biboneka nko gukekeranya byoshoboka ko byavuye ku mubabaro yarimwo mu ibohero, ariko nta n'umwanya munini yamaze, kuko aha twokwibukanya yuko Yohana nyene yari yaravugishijwe ibyo kuza ku mwami wacu Yesu Kristo, ubwami bwiwe ndetse n'abazobubamwo. Yohana yari yaravuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba ca 3 umurongo wa 16 n'uwa 17 handitse ngo, Yohana barira bose ati, nukuri jeho ndababatirisha amazi, ariko hazoza uwundusha ubushobozi, ntibimbereye no gupfundurura utugozi tw'inkweto ziwe. Uwo azobabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe, ngo akubure imbuga yiwe neza, yimburire ingano mu kigega ciwe, maze umuguruka awuturirire mu muriro utazima. Ayo n'amajambo akomeye cyane. Yohana ntiyigeze aronka umwanya uhagije wo kwidagadura mu buto bwiwe, ahubwo icari muri we kwari ukubona Kristo ashiraho inganji yiwe mu cubahiro n'ubutware bwiwe. Kuba rero ibyo atabibonye nico catumye atuma abigishwa biwe kuja kubaza Yesu uwo ari we. Yesu abonye intumwa zirungitswe na Yohana yarazirindiriye ngo zibanze zibone ibitangaza akora. Hanyuma nk'uko tubisoma kuva ku murongo wa 21 gushika ku wa 23 tuja tubona ibyabaye. Havuga ngo, muri ako kanya akiza benshi indwara, ibyago, impwemu mbi n'impumyi nyinshi arazihumura, maze arabishura ati, nimugende mubarire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwiga ubutumwa bwiza, kandi hahiriwe uw'ivyanje bitazotsitaza.
urabona ko Yesu yabanje kurindiriza abigishwa ba Yohana igihe ibyo bitangaza byariko birakoreka. Yagomba ngo baze gusubira kwa Yohana bamubwira yuko biboneye ingene ubuhanuzi bw'ibya Mesiya bushitswa. Yesu rero yabwiye abo bigishwa ba Yohana ngo bagende bavuge ko biboneye ibimenyetso vyerekana ko ari Mesiya. Mu by'ukuri Yohana yarashikije ico Imana yamuhamagariye mw'isi. Yesu nawe yarabonye ko ibyo Yohana yari yiteze atari byo yabonye. Yohana yari yiteze ko Yesu agira n'ingoga ubwami bwiwe bw'amahoro akabusasagaza mw'isi mu maguru masha. Inyishu Yesu yahaye abo bigishwa ba Yohana kwari ukumubwira ko akwiye kurushiriza kwizera. Nshuti yanje, uwo munsi nico natwe Yesu adusaba kwizera. Aragomba yuko n'ibyo tudatahuye mu bwenge bwacu twovyizera. Nibiboneka kumengo ntivyumvikana, turavyumva mu kwizera. Mu ikete rya mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igihimba ca mbere 18 niho avuga ati, kuko ijambo ry'umusaraba kubaho nari ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Ugukekeranya nshuti yanje si cyo kimenyetso cyo kwerekana ko uri umunyabwenge, ahubwo cerekana ubupfu bwawe n'ukutamenya kwawe. Ico ni cerekana kuri mubahona. Ntiwishinge rero abanyabwenge b'iyi si bamara imyaka bimena umutwe bandika ko bafise ingorane zo kwemera Bibiliya, zo kwemera ko Yesu yaducunguje amaraso yiwe. Abo urumva yuko bafise ingorane. Ariko jewe nagomba nakubwire ko atangorane mfise, kuko ndizera ijambo ry'Imana. Mugenzi, reka nawe ndakwinginge wizere ijambo ry'Imana. Reka kwimena umutwe, kuko ibyo vyokuruhisha gusa. Abo bigishwa ba Yohana bamaze gusubira inyuma, niho Yesu yaca atangura kwigisha, atanga inyigisho zo gushingira intahe Yohana imbere y'ishengero rinini. Usomye ku murongo wa 24 n'uwa 25 havuga ngo, abatumwe na Yohana bagiye, atangura kubwira ishengero ibya Yohana ati, mwagiye mu bugaragwa kuraba iki? Mbega nirenga rihungabanywa n'umuyaga? Ariko mwagiye kuraba iki? Mbega n'umuntu yambaye impuzu nziza? Erega bambara impuzu zishajije n'abidibamiye baba mu ngo z'abami. Yohana umubatizi ntiyari renga rihungabanywa n'umuyaga. Eka ntiyari uwo guhungabanywa kuko yari akomeye. Ntiyari mu bantu baremvye bateye igomwe bo kurabwa. Murongo wa 26 n'uwa 27 hashishikara kutubwira ngo ni Yesu yari karavuga ababaza, atariko mwajanywe no kuraba iki? Umuntu avugishwa n'Imana? Egome nivyo, kandi ndababwire aruta uvugishwa n'Imana cyane. Uwo niwe yanditswe ngo, umve ngira ntuma integuza yanje imbere y'amaso yawe, ikuroranirize inzira imbere yawe. Iryo ni jambo ryavugishijwe mu gitabo ca Maraki igihimba ca 3 murongo wa 1. Aho ni kuri Yohana integuza ya Mesiya. Ku murongo wa 28 n'uwa 29 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gihimba c'indwi, habandanya kutubwira ibyo Yesu yavuze. Havuga ngo, ndababwire mu bavyawe n'abagore nta uruta Yohana, ariko umutoya mu bwami bw'Imana aramuruta. Kandi abantu bose n'abatoza kori bumvise Yohana bemeye ukugororoka kw'Imana, kuko babatijwe na Yohana. Aho rero Yesu yagombye kwerekana ko abantu bari bameze nk'ibishusho bitikoma. Kandi uwo munsi abantu benshi niko bameze. Barumva amajambo y'Imana bakabona ko ataca babwiye. Eka hariho n'abizera batagira intambuko mu vy'Imana. Benshi rero ugasanga ni bantaho mfatwa. Reka twumve ico Yesu yashishikaye kubivuga ko dusomye ku murongo wa 33 kugeza kwa 35. Hatubwira ngo, Yohana umubatizi yaje atarya umutsima atanywa umuvinyu, mugira muti ahagazwe ko na dayimoni. Umwana w'umuntu yaje arya
anywa mugira muti nguwu umukunzi w'inda, kandi ari n'umunoho w'umuvinyu, umugenzi w'abatoza kori n'abanyabyaha. Kandi ubwenge bw'Imana bwerekanwa ko buri uko buri n'abana babwo bose. Uzokumva nshuti yanje mu Kristo, abakristo bamwe bamwe banka umuvugabutumwa ngo mu kwigisha ntiyikoma kandi ntahindura ijwi. Abo nyene nibo usanga banka uwundi mwigisha ngo avuga cane kandi avuga asa n'ububakankamira. Ingorane ntiziba ziri kuri abo bigisha, ariko ziba zifiswe n'abo bantu bantaho mfatwa. Ibyo nivyo Yesu yarangije abwira ishengero uwo munsi. Tukibuka yuko abantu benshi ariko bameze n'uwo munsi. Mugenzi uri kuranyumviriza, mbega none wewe wumva ijambo ry'Imana uryumvana umutima wicishije bugufi, canke uryumvana umutima urinegura, ukanegura abakozi b'Imana, bigatuma wanka kwitaho insiguro zabo? Ico no gusabira kuri uno munsi nuko kwama ufise umutima utarimo ikintu na kimwe cyo gusamaza, kugira ngo wumve ijambo ry'Imana maze ugire ico urikuramwo. Reka dusozere dusenga. Mwami Imana yacu, ndagukengurukiye kuri Yesu Kristo watanze kugira ngo abe inyishu y'ibibazo by'abantu bawe. Ndasengeye umuntu ari imbere yawe Mwami, yumvise iki cigwa akaba nawe yumva yarafise ibibazo byo kwizera Yesu. Numugirire neza, uhindura umutima wiwe, umuhe kwizera Kristo Yesu, umuhe kwama imbuto zo kugororoka, azoraganwe nawe ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi kigaruke ngaha, naho ubutaha. Mwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.